Mu bindi vyaranguwe mu nama nkenguzamateka mu mwaka urangiye harimwo kumviriza icegeranyo cashikirijwe n'umuhuza w'abarundi nyakubahwa Edouard Nduwimana kw'igenezo rya 25 Rusama aho yashikirije ivy'ubwo rwego rwaranguriye abene gihugu. Mu nyuma yaho hatereye mwuzurira muri komine Mutimbuzi yo mu ntara ya Bujumbura hakaba batesherizaho nayo mazi kw'igenekezo rya 29 Rusama abakenguzamateka baratanze imfashanyo igizwe n'ibiharage, umuceri, ifu y'ibigori, ibijumbu, amesa n'amasabuni ku bene gihugu bo muri site Sobel. Imbere yo gutanga izo mfashanyo abakenguzamateka baragendeye zone Gatumba aho bene gihugu bahora baba bongera baragendera n'umupaka Burundi buhana n'igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikindi gikorwa caranguwe n'inama nkenguzamateka mu mwaka urangiye ni itunganywa ry'amahuriro 5 yo guhanahana ivyiyumviro ku bijanye no kwibuka no guhizina ubwicanyi bwabaye mu Burundi mu mwaka w'1972. Ayo mahuriro yitabwe n'abarundi bo mu migwi itandukanye yarameshejwe n'uwahoze arongoye igihugu c'u Burundi nyakubahwa Sylvestre Ntibantunganya. Mu gihe ayo mahuriro yari karaba inama nkenguzamateka yaratunganije kandi inama zo gusigurira abarongoye imigambwe n'amashengero hamwe n'abarongoye ibimenyesha makuru kugira ngo basigurire intumbero y'ayo mahuriro. Nk'uko musanzwe mubizi kandi mwabikurikiranye kuva ku igenekerezo ya 28 Ndamukiza umwaka wa 2021 inama nkenguzamateka ya Republika y'u Burundi yaratunganije ibiganiro ku bijanye n'ivyabaye mu Burundi mu mwaka w'1972 ku civugo kivuga ngo kwibuka no guha izina ribereye ivyabaye mu mwaka w'1972. Igihe inama nkenguzamateka yiyumvira gutanguza kino gikorwa yari ifise amahangiro akurikira. Icambere guha umwanya umurundi wese avyifuza kugira ico ashikirije ku bwicanyi bwawe mu Burundi mwaka w'1972 kugira ngo ukuri kumenyekane ku byashikiye igihugu cacu muri uwo mwaka kuko benshi umaze kuvyumva ayo mahano asigurwa ugutandukanye. Kabiri guha akaryo uwo wese afise ico ashikiriza yaba uvyemera canke ubihakana ukekwa ko ari mu bakoze ubwicanyi canke wakozwe ko nubwo bwicanyi kugira ngo bafashe inama nkenguzamateka kwegeranya ivyemezo be n'ivyumviro vyofasha kumenya ukuri. Gatatu kwegeranya ivyumviro mu ntumbero yo kwihweza ko ibikenewe vyose bimaze gukorwa kugira ngo inama nkenguzamateka irabe ko hageze gushira mu ngiro ingingo y'amajana 189 mu bibwirizwa shingiro ivuga ko inama nkenguzamateka ihawe ikiringo c'imyaka 5 hamaze gushirwaho inzego zitegekanijwe n'ibwirizwa shingiro kugira irimbure ivyakozwe hanyuma hakurwe canke hakomezwe mu ibwirizwa shingiro ingendo ijanye n'ivy'amoko muri leta mu nama nshingamateka na nkenguzamateka hamwe no mu rwego rw'ubutungane. Nk'uko muvyumva rero mu gihugu casinzikajwe n'ibibazo vy'amoko vyogorana ko iyo ngingo ishirwa mu ngiro hatamenyekanye neza ivyatugoye bifatiye ku macakubiri y'amoko n'ay'intara kugira tumenye intambwe abarundi bageze ko mu gusubiza hamwe no kubana mu mahoro. Ayo mahangiro inama nkenguzamateka yifuza gushikako nta nkeka ko azotuma abarundi benshi bahimbagwa babonye intambwe Uburundi bushitseko ivyo biganiro bimaze kurangira. Tuboneyeho akaryo ko gushimira mu gisevere hamwe n'amashirahamwe atandukanye ingene bamaze iminsi bari ku kivi mu ntumbero yo kudufasha kumenya ukuri. Nakaryo keza rero ko gutera kamo n'abahora bafise ubwoba bw'ivyo bakoze muri uwo mwaka, mbere rimwe na rimwe bagahuvya abandi mu kubaca ivutu, mu kubabwira ngo ngaho bariko barazura akaboze ko nabo nyene bogira ico baterereye
muri ivyo biganiro kugira tumenye ukuri, gutyo twubake Uburundi buzira amacakubiri no kwinubana. Vyongeye nabo nyene bazohimbagwa ivyo biganiro bimaze kurangira ko bazokumva ko imitwaro bari bamaranye imyaka yaba 50 igabanutse, gutyo bareke kuremerwa, bongere bareke kuremera abantu batari bake ataruhara bafise mu byashikiye Uburundi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1972. Ivyo biganiro bizotuma abarundi biyumvira kuri kahise kabo, barengere ibibatandukanya mu by'ukuri bitagira ifatiro. Aha twovuga nk'abakomoka ku bafise uruhara mu bwicanyi bw'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1972 basimbwa n'umutima iyo bumvise izina ry'uwabo rivuzwe. Ivyo biganiro nivyo kubaremesha, nibahumure, bamenye ko icaha cagira uwagikoze. Vyongeye icaha ntikiragwa uruvyaro. Kubakomoka kubahitanwe n'ubwicanyi bw'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1972 bihora bishika bagashangashigwa iyo bahuye n'ukomoka kuwishe uwabo. Abo bose tubahamagarira kumenya ukuri maze bafatane mu nda, kuko nta ruhara na ruto bafise mu byashikiye Uburundi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1972. Umuntu wese ukwari akwiye kureka kwinuba mugenzi we amuhoye ibyabaye muri kahise, mu kuzirikana ko twese turi biremwa vy'Imana kandi ko atica ubwoko ariko hica ubutegetsi bubi. Tuvavanure n'ingendo yo gufatira mu kivunga, kuko biri mu byasinzikaje igihugu cacu. Umwe wese akwiye kwemanga ivyo yakoze ku gatwe kiwe atavyitiriye abacanke bariya. Muhumuriza abarundi n'amakungu ko intumbero y'inama nkenguzamateka ariyo kumenya ukuri, hanyuma ihanure leta n'inama nshingamateka kucokorwa kugira dushike kuri ubwo Burundi bushingiye ku bumwe nyakuri. Ivyo navyo tukaba tubisabwa n'ibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi mu ngingo yayo y'192 agace ka 6. Kwijanye no guhimiriza bene gihugu gukorera mu mashirahamwe, inama nkenguzamateka ntiyasigaye inyuma. Mu ngene abakenguzamateka bagize baratanga impanuro z'ingene ayo mashirahamwe yokora adahomba. Muri rusange twasanze ubuzima bw'amakoperative twagendeye umunsi muri komine Nyabihanga, komine Ndava, komine Kayokwe zitifashe neza na gatoya. Mu by'ukuri bakoreye guhomba. Batubwiye uko bamwe batanguye bagira ubworozi bw'ibitungwa, abandi nabo bagira ibintu byo kurima, ariko ahanini ibyabahombeye cyane nabagiye mu bworozi bw'ibitungwa. Abandi nabo twasanze habaye kudakurikirana, ukutumvikana ingene umugambi umeze, ntibatahuye kumwe abene gihugu muri rusange. Bamwe bumva umenga n'amafaranga bahawe, abandi nabo bakumva umenga boyakoresha uko bashaka, abandi nabo bakumva umenga bogabura. Barabitanatana ko rero ntibigeze begera abajejwe intwaro ndetse n'abajejwe intwaro. Harabaye ukudakurikirana muri rusange ayo makoperative. Twagomba rero dutera kamo baba abene gihugu bagize ayo makoperative, baba abajejwe intwaro kuva ku mutumba gushika mu komine, ko bogerageza bagakurikirana ayo makoperative. Nubwo tubona amwe yamaze guhomba agashika hasi, ariko kwivyukiranya birashoboka, na cane cane ko ari ingurane ya leta kandi bategezwa kuzoyisubiza. Bakaraba ingene biyungunganya, bikora ku mufuko, basaba abagenzi, bagurana mu mabanki, ariko iyo ngurane ya leta itegezwa kuzosubizwa izo miliyoni 10. Nukuvuga rero twariko twipfuza kugira ngo intwaro ibafate mu mugongo, ibakurikirane bahire ku mutumba, na cane cane
abajejwe amagara y'ibitungwa babegere babagira inama ingene boshobora gukora iyindi migambi ishobora gutuma bivyukiranye. Mu ntumbero yo guhimiriza urwaruka gukunda igihugu, mu nyigisho zatanzwe na Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera ku rwaruka rwari mu buruhuko rwari rwaje mu ikoraniro ryabereye ku ishure ryisumbuye Lycée Notre Dame de la Sagesse y'Igitega mu kwezi kwa Myandagaro, yabahanuye gukunda igihugu, kubaha amategeko n'indongozi, kwitaho iterambere no kwitaho imico kama. Gukunda no gukorera igihugu ariko kandi dutinya Imana n'isoko ya vyose. Burya umuntu ashobora gukunda ikintu atazi. Ubwo by'ukuri abantu turazi igihugu cacu ni ikibazo kicanjemwo, kuko iyo uvuze urakunda dushobora gukunda ikintu utazi. Ni byiza kubanza kumenya icyo ukunda icyo ari cyo. Aha n'abanyeshure batari bake bose bari hano n'abari ngaha bose twaragiye ku ntebe y'ishure, kenshi usanga batwigisha histoire, géographie y'ibindi bihugu. Ubwo koko histoire na géographie y'igihugu cyacu turakizi. Hatubwiye histoire z'aba Napoleon, z'aba Hitler, bakazokumena umutwe n'amahistoire atagira umutwe n'amaguru, bakatubwira géographie ya Asie, y'Ubushinwa, Amerika Latine, ukazoca iyo misozi. Ubwo imisozi igize igihugu cyacu Burundi turayizi. Ni bande bazi ubucimbiri bugize igihugu cyacu Burundi? Ntacyo bitibyo nabireke. Imisozi igize igihugu cyacu Burundi nyaramute. Kandi des zones. Ntituzokunda igihugu tutazi imisozi, tutazi ubucimbiri bw'icyo gihugu, ku buryo uno munsi tuba twirutse kuba baruka abajene muri hano bamaze gutwara n'imisozi 10 kubera ko atari tuzi. Hanyuma tuvuge tuti icyo dusigaranye ni ikinyene. Dushobora gukunda igihugu tutazi. Rero gukunda igihugu no kugikorera n'amajyamba babiri banashaka cyane, kuko ndiwo gukunda igihugu hanyuma muri kugikorera. Gukunda igihugu tuza kukinezererwa, kumva akishimiye. Akamaro maze imisi ntanga abarundi turi mu mapeuple, sinzi kubera ko ari amakuru twaciyemo, ariko turi mu bantu dushobora kwiyambura facilement ibigize Uburundi. Karorero, ntabarundi munsi bafise abana babo barereye bari hanze mugabo batazi Ikirundi. Ni Umurundi mugabo ugasanga umwana wiwe ntazi n'ijambo na rimwe ry'Ikirundi. Rero ikibigora bimwe twakunda igihugu, dutakaza facilement notre identité. Ntitunezerewe igihugu cyacu. Abarundi bari mu mahanga, umwoko maze kubona batuka igihugu cyabo, kiboze gutuka igihugu. Ari bagira ko inakura ari mu gihugu, muvyara we, inarume, bene wabo, bashikiwe bose bari mu gihugu, nibo bavuga ngo fata igihano. Ariko nagenda babwire, hari igihe abarundi twihenda. Nta yindi peuple ndumva muze mundagire iyindi peuple mwene ngaha bahita ubwoko bwa igihugu cyane c'est le Burundi seul. Ushaka uzobere mu Faransa uzoba wikubona kako hitwa ku Burundi. Iyi ni kashe Imana yaduhaye, yategeka kutwereka ko tuza gukunda igihugu cyacu. Ni kashe itava. Ushaka ugende wabuze ubwenge bw'ibihugu bw'Abafaransa, umubirigi, ube umuki, aha uzoguma hita ku Burundi. Nta kindi gihugu ushobora kuronka kizoba kimeze neza gusumba igihugu cyabibarutse. Nta kindi.
Jogene hanze ube mutunzi ubirenge namabwira abantu hageze kurira uzoja mu Kirundi. Hageze kurira cyangwa induru yikoma mu Kirundi. Dushobora kwikoma mu Cyongereza kubera ko wowe uri umwongereza wowe uri umufaransa. Cyo gituma dukwiye kumva igihugu kakinezererwa kakanezererwa imico yaho. Sois fier y'imico. Igihugu cyose kirafise les valeurs, imico, imigenzo. Sois fier n'imigenzo yawe nk'umurundi. Binezerererwa ururimi rwawe runezerererwa. Dukunda ibyo byose bigize igihugu, ibyo kurya bigize igihugu, amazi y'igihugu tuyakunde, abarundi tubakunde, dukunda abarundi. Ntitwende valeur umunyamahanga gusumba umurundi. C'est bizarre. Aho umurundi ashobora kwanga umurundi mwene wabo agakunda umunyamahanga ukamusumbisha umunyamahanga ataco muhuriyeko mudasangiye n'imico mudasangiye. Dukunde umurundi d'abord. Wumvise ari umurundi mukunde. Mu gusozera twashaka kubibutsa ko umukuru w'inama nkenguzamateka asanzwe ari umukristo akunda Imana ndetse mbere akaba kandi aserukira imbere y'amateka ishengero rya Methodiste mu Burundi. Ku minsi y'Imana yama yifatikanije n'abakristo bo mw'ishengero ryiwe canke bo mu yandi mashengero mu masengesho yo guhimbaza Imana.